Yes, wantu bakunzi bakoresha umwanya bakunzi batugeshe ubumunyarusaku sutwa cawa Mr. Kimya Mr. Vuguta vyume vyumye Mkombozi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzera gute mana yanje umviriza amarira yanje mana nizera shetani kandi nitwa Nzeyimana Toma Nzeyimana jewe ndihanye Nzeyimana je ndavugamye Nzeyimana jewe ndizanye umbabarira ibyanyanje Nzeyimana jewe ndiyanye Nzeyimana jewe ndizanye Nzeyimana jewe ndizanye umbabarira ibyanyanje nige nafashe ku nguvu umukenyezi yibungenze kubw'amahera yanje watabaye niwe yafunzwe narabaye pasteur mu rushengero rwanje navuga Imana gake amashikama cyane narifuza ko iminsi yose yo kikadimanshe kugira ngo ishikanwa niribure mu mufuko wanje duwa mupatiri yavyaye ubushuri nabikoze mu misho harageze ko mvuga ukuri Imana raba bakobwa natesheje amashure abona ateye imbanye bahamuka bazikore abona yo bagabo Mkombozi harakandiriye agasruga kawe kitwa ngo hasta la victoria siempre ni hasta La victoria siempre umucamanza nemera ni Imana dusenga abacamanza bo kwisi benshi barukaruswa La victoria siempre urarema mayibobo Imana irakubona amagogo we ufise ntatumubiga isuma Imana itanga taruswa kandi uwishaka na Jacob Zuma tize ko yatwaye South Africa nindi yarazi ko abahunze tuzohunguka nindi yarazi ko Yesu azofa kazuka nindi yarazi kumwiraburo Obama azotwara Amerika cyangwa imfuvyi Toma ririmba bigashika arabatashaka kumva Mkombozi je ndirimba bashaka kumva na buri munsi cyuri ntimba arabanyita umusani abandi umusazi arabanyita umucura ranze abani vuruzi ariko ubu ndaririmba bose bakankomera amashi numva amashi yawe na wewe kwanza nakubaya oyafise microphone ego Mkombozi assalamu alaikum tena sasa wa alaikum salam sheikh safi lakini alhamdulillah ni Mkombozi guce kuri no saha abana yemera nabana bangaye ko hari zinsakunze jewe fise umwana umwe harabandi bana batubwira amakarte ngo rega Mkombozi pale ni systeme ni kimya ibakawe none ko batangiye kumenyesha wewe ngiye bafise mu ruhara oje tuvyihoze gato Mkombozi hari biganiro mazi iminsi ndiko ndabona kuri Petit Frère Landry ni nayo mpamvu yatumye ndakurondera mvuga ati mbona Landry wafirikana cokono umengo ari karateranya Mkombozi mbona yuko umengo Landry ukungana ari kayegeranya aba rapper umenga ari karateranya ga Mkombozi kubateranya ariko arabavuga ariko abasopamwe ibintu guteranya no guhuza ibintu abariko arabahuza oya hari amajambo mpora numva nkuboherutse kuvuga ati ngo hari umurimbyi w'umuraperi mu Burundi yavuze yuko uri umuraperi utiza ko muri umuraperi Mkombozi arapinga ati no utegezwa kuvanga nupanga impano musinzi vangaha kwisi tonto impano ziva mu ijuru sasa aha kwisi nimba uyu munsi ngiye Mkombozi nkora rap si uko Imana yamaye impano ya rap oya Imana yamaye impano y'umuziki yo kuririmba ariko bivanye n'uwo nakunze yari umuraperi nca nkora rap peut-être bibaza yuko Jay-Z yavukira muri Kongo ntiyari kuba aririmba nk'abarwambo none so reka umwe wese agende uko Imana sasa ushoboye icyo ushoboye akakirenza ko akaronka n'ikindi none cyo tuvuga ko ari we kijuju kurusha wewe ushoboye cyakindi nyene none ashoboye ibyo ushoboye ikibintu kuvuga uti bijya byaramunaniye ashayimukira ku bindi so je nibaza yuko haragezaho batuyovye ugasanga uwo byananiye ni wari ko arakwereka yuko ari we wananiwe hari n'ijambo wavuze Mkombozi ati harabakwepa abajya banka kuririmba bijya kwera atavyo bashoboye eske waracyumvire ko ga Mkombozi c'est bien ni nuko nyene bimeze kabisa none nta bantu ba Drake ni baririmba bakarapa reka none ahanyene mu Burundi reka ndabakaroro basigasanzwe abastari ngaha bakomakomeye tuvuze batatu ba mbere Big Fizzo nushobora kumushira pembeni nibishoboka none ntarapa naririmba none mushaka utundi turabire ko bandi kwe dufise n'abantu babikora byose kandi babikora neza none hari kibazo none bagaho basi none nifuje kuba nka Big Fizzo none nifuje kuba nabi none ikabase
none nifugiye kuba nka Drake none nifugiye kuba nabi none ndeka niberuka ni Mkombozi tena yavuze ati rap nga mu Burundi ihagaze neza cyane imeze bien imeze neza amadiri muraronka kandi akoma kandi no muziki uri mu banyagihugu cyane umuziki mwe mubona ngaha ngo writinga wije nkanyene mu town ari ahantu ugenda hiyo nta numwe akuzi abarapere tonto no mu kijiji hiyo nagiye jo bundi hiyo ruguru za rutana abantu baratuzibira mu ibarabara bumvise gusa Mkombozi yajyamo nyene polisi za kudufasha nejo ejo kwanza aho kuri kote butiko tubarengana kubera iki ubu murapere umuntu nakubonamo gusa ubustare akubonamo n'ikintu wamuvugiye stadiri yani hari n'ihindi nakandi gatima kaca kiyongera do please Mkombozi hari giteramo kanaka Mkombozi yaririmbye indirimbo zimwe abenshi batinya no kuririmba no kuvuza amatelefone yabo Mkombozi akiririmba abantu bifata ku mutwe ati mama yango karabaye Mkombozi hiyumvire gute kuririmba ijya ndirimbo mu gihe abantu benshi banayitinya ikibazo genzi yuko muri liste y'indirimbo zabugijwe ziwanje ntazirimo none ncatinye iki mu ndirimbo zabugijwe muri 20 zabugijwe nta Mkombozi nimwe wabonye none tonto kubera iki none itabugijwe kwanza babugije ibisusu ariko muri concert barayivuza none itabugijwe nitovuzwa namwe ibisusu urabona yuko systeme Mkombozi sawa ariko iravuzwa muri concert arayivuzwa none itabugijwe nayo nitovuzwa muri concert kweri yanje itabugijwe nitovuzwa muri concert oya ntaco Mkombozi amafaranga nyuma adashobora kwakira mu giteramo atumwe ko mu giteramo n'inkanga amafaranga nyuma ntashobora kwakira ikintu cyose kidafise je mvuka mu Burundi igihugu cyanje gifise inyenyeri idafise ibihugu byinshi ifise Israel gusa no Burundi inyenyeri yacu ifise kwenzi 6 sasa je ikintu cyose kidafise ubusa 6 simbona yuko kikwiye kweli kuvuga nko miliyoni yani uvuze miliyoni yani ubusa 6 imiliyoni nyinshi ariko zibi miliyoni kameme ibihumbi kweli Mkombozi nk'umwana we hamwe yobotegura igiteramo c'abarimvyi ba R&B n'igiteramo c'abanivyi ba rap Mkombozi yohereza amafaranga aje hehe umwana wanje bivana naho mperuka kumutwara ari gihe usanga mperuka kumutwara mu barapere icyo gihe nshana mutwara ku barembiste kubera abarembiste nabo nyene barakenewe baraturyohera ariko sasa umuntu akeneye kwanza kwiga akaryoherwa aryoherwa afise ikino ubwonko kwanza bugatamba imbere yuko umubiri utamba umubiri ari wonyene utamba ubwonko budatamba uzoribwa Mkombozi anavuga ati arembiririmba abantu atamistari bafise bayifise ariko nyene ntiba ari yindi nuduce ariko umurapera araguha nyene ukavuga uti kweri kabisa nace yasigaje hari n'ijambo wavuze numvise nyene ngo R&B ngo na mama wawe yo gufyatagura ibintu haririmba none je arindimba R&B nafonze madame Mkombozi yandikiye message tumbona message iraryoshe njashiramo melody mbona akaryo nashizemo gusaka melody kandi biragenda neza ego Mkombozi waraje mu Burundi twarakubonye cyane imigenderanire cyane na Bface on the floor kuki Bface mu baririmbyi bose barenga mu Burundi ko mwagenda cyane ndetse muranakorana birashima je ukuntu meze nka free wifi ira connecta bose wi connecta ara connecting uti connecte nta kibazo igikuru tu nuko nuwo utatubonana hamwe suko twankana oya nuko tarabonana cyangwa sanga abandi tuvugana muri phone ariko kenshi Bface twatangiye kuva kera before so yaraza sometimes ntwara abagenzi sana ariko namubona gusumbita ari ngaha akora rap uko tu urabona ko ari n'ikiganiro yigeze kuvuga yuko nigeze kumurira amera y'ishuri yusiso urabona ko ari n'ikiganiro yavuze yuko mu Rwanda igiyashika namwakiriye niki n'injyamatike kugira ngo agaruke nibe yabyivugiye so je nibaza yuko tuba dufise ikintu kindi twibukanye nako kirengeye umuziki nawe nyene yaraje mu Rwanda indimbo ndiko ndakora ndamubwira akavuga uti wow icyumviro cyari kiza ikingaha so turafise ibintu byinshi tuvugana apare y'umuziki twe turabana abantu ngira ngo niwe muntu ndose Mkombozi Bface niwe musana tangwa kumumenya na Bface aronse Bface ninje ntangwa kumumenya so je nibaza yuko hari n'ibindi tuvugana biri hanze y'umuziki so dufise ibindi
uko tu ya Ngomeza hari umuririmbyi yitwa umwami wa hip hop mu Burundi King Mkombozi wavuga yuko ari ubwami hari umwami hakaba n'ubwami Mkombozi ico kintu hari inkuba zibiri zisangira igicu ga Mkombozi nishobora gusangira igicu kubera nani inkuba zirakubitana ariko igicu nacyo sasa genda igicu inkuba zozo zokubitana zikamana nacyo abami bogwana ariko genda ubwami batahe ubwami so je nibaza yuko uzi ikintu kimwe je nibaza yuko atari mbeshere twarinspiye twaratumye umuziki wa hip hop ugira icyubahiro kuko wari umuziki wafata yuko ari w'ababandi uwo umuziki wa hip hop n'umuziki udafise aba legend bamwe kuvuga uti igihe cy'abacyancho bari bahari igihe cy'abamatata urabona yaje n'aba Fizo ariko kubera cyagiye yaboneka yuko ari umuziki w'ababire ko abana bo mu bwiza buyenzi baboneka yuko ari igiswahili sana wari w'abana banyamuji haje ba zana karanga muntu one city one family batangwa kuzana abona ba pasi batangwa kuzana satwe tuje twaje kubandanyiza ko kuhira sasa tubereke yuko hari n'abana bato kubera keshi byaboneka umengo n'abajene bakuze sana nibo bashobora kubita ibintu nk'ivyo cyone ko hari n'abajene abajene bakiri bato Mkombozi afite imyaka 10 gakwiseza wadi ya mwaka nona haza mwana na wapaza wadi ya mwaka woni cyo gihe bati Max barakora ukumva neza ukaboneka yuko ari wa mjini muziki wa mjini ariko twachahaza abandi sasa tuza kongerezamo n'abatama hamwe nyene n'umupasira kubwita igeze na muziki nkunda ariko wa Mkombozi ndawumviriza urabona ukumva bana je nari no mu kiganiro nibuka yari muri RP yakabizi nibuka muri presidence barahamagaye bavuga uti baturumviza iganiro cya turakunda cyane ahubwo zozanye album so ni kintu cyoroshye ku muziki wa rap so je nibaza yuko ari abana benshi babaye inspire barabonye ko bishoboka sasa nimba barabonye ko bishoboka none twese tuba abami oya hacha haba ubwami ariwe Mkombozi ari umuraperi dufite mu Burundi yidogerwa n'abakunzi b'umuziki ndo ndiko atarigira rimbi giswahili wowe muhanura ikiga Mkombozi si kibazo none impene ivuga me ukivuga ivuge nk'imbwa ireke nta kibazo gikuru gusa muri ya nzira yawe ucamwo urayishikamwo neza ubyifatamwo neza none bangaye baririmba ikirundi batazwe none ureke yikorere ari bangaye baririmba igiswahili batazwe harundi muririmbyi avuga ko ari umwami w'ingidi bivana sasa ingidi nayo zinaza ko ari muri studio wewe nka mukuru wiwe ingidi yanye niki kwanza ingidi ibisusu numwami wavyo ngira ngo arabikotesha none abigira gutegesi umuntu wa mbere afise ingidi aramuzi uri umwami wa rap ucurapa cyane none uri umwami ibisusu ucibyimbisha cyane cyane acha bizunda arabishise n'umuhungu none sha umuhungu arabigira narababonye Mkombozi impamvu ituma tiyambiza muri mvye b'abarundi niye ituma utiyambiza yani kwigira mukorogo kwiyambiza hamusanga nk'ari inzobe apa ni ntwari jewe sasa je Imana yarankwirije sana ahubwo nje nkwiye kwikwiriza ko ari byinshi yampaye ntaraserura ku isi sije gushora ku isi ngo biserure jewe oya Mkombozi ari kindi bavuga ati hari abantu baza kwifuka bukeye Mkombozi agira duhereze ipi mu gihe yarakoze imyaka myinshi cyane icyumviro cha ipi nticyari bwaze canke byagenze gute amuna icyumviro cha ipi album zihari na kera barazikora ariko tu warara kuri Mkombozi jewe simeze nk'imbata nzo zitagira amakenga ya mbere ishoko kwa muri toilette ya kabiri gasohoka mu yacu yose ni 9 zose zijayo sasa ariko nkavuga uti none je ndabe cyambere na mbere at the end turirimba kugira ngo turyohera abantu kandi turirimba kugira ngo natwe ubuzima butere imbere ko niyo business dufise no mutaha Imana yaduhaye sasa muri icyo gihe uraraba FK wasohoye album wewe agezehe agejejehe tu that's all wasohoye album agejeje Mkombozi reka ndagushimire cyane ariko imbere ko ndagushimira ndashaka uririmbire gatoyi freestyle abariko baradukurikirana aga freestyle gusa yeyo abariko badukurikirana bamgenda baye freestyle ngo ndabaye mistari ryoshe kurusha n'isukari ndi kumwe ngaha ndi kumwe nakoresha umwanya twese turi ngaha nanjye ndiko ndatwenga nawe kudatwenga none ko wambaye amanori nkanje nawe ugwaye amaso nka vishu asante sana Mkombozi bakunzi bakoresha umwanya reka ndabashimira kandi bashimire cyane cameraman ninde ni system n'umuntu natiye nakotesheje kimya kugira tugire system vyume vyumye ndabakunda cyane